hama urakoze Imana iguhezagire wiguha imodoka. Yesu ashimwe. Nanze ati murakoze, baca bagenda bajana iyo bari abana benshi. Sawa, amareje ncanguma mpagaze aho ngize ngo nsohokere urya muryango, ndabona bongeye baragaruka, baca bantonda ko bose baranzunguruka ngo twavuze ngo iki, mwavuze ngo Imana ngo impezagire impa imodoka. Ndamona uwukuze muri bose ararungurutse ngaha ngo Imana ngo iguheze ijya modoka zose. Imana nta shari, na wewe ntukwiye kugira ishari. Reka mwene se atere imbere nk'umuzinga, reka abana biwe bige baheze, ubiryohererwe. Reka ntuzatunge, atunganirwe, niyatunga agatunganirwa nawe uzoshikirwa. Ega harya umuntu atunze ntaba yitungiye. None izo modoka twirirwa turagendamwo nizo twagutse. Zemva kuronka amahera gusa nza nipakiza muyo ngomba, sivyo none mfise inzigo, none wo kwipakiza muyahe? Munyeshari yaba ariyo yaganze imvura. Yo ndakunda Imana iraza ubwenge. Yafashe ibintu by'ingirakamaro gusumba ibindi irabigera. Reka ndabatwenze gatoya. Ejo wari duhagaze hajya n'undi mupastori hajya, abana nta shari bagira hajya. Shari rikunda kuba muri twebwe dukuze, ariko kandi no mu bana hari igihe bishika bagashari bahagirira ishari bonyene. Ufise abana b'ishari ugura ibirato ari 8, ugura ibirato 8 nyene, kuko ukihenduka gurira umwe ko bafise ishari, basha n'ingorane muri urwo rugo. Imana idufashe. Hama abo bana baca baraza baraturamutsa kandi baraza ubwenge, bo bari bafise intumbero twebwe tutazi. Teje kubaramutsa ngo musa neza, ngo muri beza, ngo muraberewe. Baca barinjira bona bariko baratoragura ivyo vyamwa biri ngaho, ngo bagatora bameze nk'inuma, batora mbona beraguza gutyo. Baratora bari bafise ibintu bashiramwo, barashikana hariya. Sinige rero Selemana babonye. Nawe nyene baramuzi. Baca bariruka, basise hajya ku muryango, umwe yari afise byinshi, bica birasanzare hajya nyene mu muryango. Aca ariruka. Nancandagira ikigongwe. Selemana nshikenda mugati ko birutse, reka baze bavyandure bagende, mugabo bihanize ntibazosubira. Selemana ataha barononye ibintu, baza batera ibintu bigaca bigwa ku modoka. Sawa, reka tora gende. Ati ngutore, we karadukubita. Ati ngutore namubari. Baraza gato yongera arapakira isashe yari afise nini yuzu. Hama ngurakoze Imana iguhezagire wiguha imodoka. Yesu ashimwe. Nanze ati murakoze, baca bagenda bajana iyo bari abana benshi, harimo nabambaye kwa kundi. Sawa, amareje ncanguma mpagaze aho ngize ngo nsohokere urya muryango, ndabona bongeye baragaruka, baca bantonda ko bose baranzunguruka ngo twavuze ngo iki, mwavuze ngo Imana ngo impezagire impa imodoka. Ndamona uwukuze muri bose ararungurutse ngaha ngo Imana ngo iguheze ijya modoka zose. Ngo twari tuvyibagiye.
nanze ati murakoze Imana ibahezagire, baca baragenda. Kandi yumvira nonaho umuntu akuze yo kwipfuriza mu izo modoka zose zirakabizi wawe. Imana idufashe. Aba bantu Miriyamu, Aroni na Mose bapfaniki baravukana. Undi Imana ntirenganya. Ndakunda Imana irarenganura uwurenganijwe. Barira mugenza wati sanga wararenganijwe izokurenganura. Zijya manza zose zaciwe nabi izozisubiramwo. Zijya manza zose twaciye izozisubiramwo. Abo twarenganije barenganure. Abakurenganije izokurenganura. Kuko ntirenganya ntica urwankunzi nta n'igiturirya. Ninde yakubariye kubahuka kunegura uwo nyene Imana yahezagiye? Ega ntumuhambya. Nahari umukobwa mutoya ntumuhambya kuko uko nyene ameze siwe yavyigize, ni Imana yabimugize. Kubera iki wubahutse kumunegura? Kubera iki wubahutse kumusharikira yironkeye urugo? Ega ntacu umuntu atazira. Satani yamafisi ivyahagazeko. Imana idufashe. Satani ni mubi. Jewe umunsi umwe ndi mwarimu wacu, navuye ku rusengero bambariye ngo hari imodoka itembagariye hafi y'iwacu. Bene bijya imodoka binini bifise ibikontineri bijya by'ibiti ko nto bivuga, murabibona? Cyari gipakiye inkwi. Amayero nca ndaseruka aho catembagariye, mbona kombayeri yaravye aryamye agaramye hari mu buvura, asa n'uwapfuye, hari umubabaye. Shoferi ntawari, siho yari. Ndarabuku imvura iri kuragwa nta no gukubita ingohe, mugabo ndabona ko ataracikana. Ndahamagara abantu ati ngo mumfashe dutarikiriye umuntu kwa muganga. Bose bahaguma bandabuku bamwe bamwe. Abandi baciye bagenda kuri ya modoka baratobora, bariko baravoma igitoro. Bari bamaze kuzuza ibibido 5. Ndabahamagara temwe ngo dutariko uyu muntu tumutware kwa muganga. Bagoma bavoma igitoro. Nk'Imana nzamona harasohotse nk'abasoda nka 3. Ndababwira ati bashingana, mpamagarira bajya abantu bamfashe dutware uyu muntu kwa muganga. Basoda baca barabikora. Ndagenda mbarira abo bantu bariko baravoma igitoro ati cyo gitoro mwagihawe nani? Hasoni. Aho nabahamagara ngo muzo nisimikizerera abo basoda. Aho nabahamagara ngo tutware umuntu kwa muganga mukanga, ico gitoro mwagihawe nani? Baca baragira ubwoba. Ntamfata ibintu byose by'iyo modoka na kontake n'amabateri yo byayi byasanzariye, ayo mabido yose ndegeranya nshira ahantu tarondera ibintu byitwa uburoro. Bijya bintu by'igitoki, inzimba z'igitoki zahaboze. Ndagenda ndazibira aho batoboye igitoro nticongere kuva. Mfata mbarira abantu twari ibi bintu byose mu bitwari muhiri wanje. Muravyumva? Ndabatege twara byose mutwari wanje. Baratwara no muhira. Tanziraho umunyezamu, umuntu nyene imodoka nawe narinzi. Ndiko muravyumva? Tandataha. Cyo nashatse kuvuga abantu bishari ntacu utazira. Undi munsi nza numva umuntu ambari yatewe ngo uragenda buke buke. Tikubera iki? Ngo bajya abantu wabujije kuvoma igitoro. Ngo nasanze bariko baravuga nabi.
ngo bavuze bati rujya rugabo yaba kwanywa inzoga tworuhaye isumu watubuze igitoro imodoka yari yase wiwe. Imana idufashe. Bangiriye iki mvuze nk'umukirisu niri zubanye niyo modoka ntawenzi na nyene ntanzi n'umunsi aza kuyitora je nari nibereye ku rusengero yatumye umuntu bamubariye nanze ntantuma uwundi ati genda muhira ibintu byose byiwiwe abamuzanire atora genda iri zuba ntawenzi mugabo urumva ivyo bintu nagoma ndabizire kubera abantu bameze ngwiki bishari. Imana nidufashe. Imana nidufashe. Imana nidufashe. Ninde yakubariye kubahuka kugirira ishari umuntu Imana yahezagiza akamodoka? Ninde yakubariye kubahuka kugirira ishari umuntu Imana yahezagize inzu? Ninde yakubariye kubahuka kugirira ishari umuntu Imana yahezagiza akazi? Ndafise umukirisi Imana yahaye akazi atasavye n'umwigisha yibereye aho mu gikorwa c'Imana yagiye yumva ngo uraza utora ikete y'akazi n'umwigisha abasavye n'ubu ntibararonka inyishu. Abanyeshari ngo mbe basa ngo byagenze gute baragira amaperereza agabanyeshari ngo mbe basa ngo ninde yamuserukiye none we bagiye mu ijuru ko hari Imana iserukira abantu. Abanyeshari ibyo ntavyo bazi. Mu ijuru hari Imana iseruka igashika abantu badashika vuge muti amen. Ko yateguye ico uzoba izoshikaho ntashobora gushika. Nkunda kuremesha abavuga butumwa banje kora mutuze musize umutima mu nda. Hari abantu bakora ngo jewe nararenganijwe ntawe ukurenganya. Mwana ndababwira ati jewe nitambitse imbere bihora bishika ugasanga twebwe nk'abarongozi canke aba bantu twagiriwe ubuntu canke abantu bafise akazi ngo ntuzoncana umutaro urazoyumvira mugabo ntushire mu mutima sinzo gucana umutaro ongo yako. Imana yarateguye nzowucamo. Muriko muravyumva murambwira bavuga butumwa banza ati nitambitse imbere y'ivyo Imana yakuvuzeko uzosigarura biba yantwaye umudaridari. Uko niko Imana ndayizi. Muriko muravyumva uzosigarura kiba jewe ntakiri ngahi murambi sinzi izoba yandaruriye. Ko rutuzo usize umutima mu nda Imana ntirenganya. Harenganya abantu naho nyene kazokurenganura igihe cyavyo kigeze di. Imana idufashe. Muri korale abaririmbyi barasharikiranira. Ego oya abakontagitisha burira isharirira abayo. Birashoboka. Mu bakozi b'Imana isharirira abayo. Mwishengera isharirika abayo. Mu banyeshure isharirika abayo. Hariya mu ishure muri aya mashure y'ubwenge banyeshuri bakagiriranira ishari. Kandi ishure murazi kwigoye iragoye mugabo hari uwo yorohera akava mu wa mbere akarinda heza kaminuza atadubuye na rimwe. Ivyo birabaho. Ishari rigacariza rero ngo nyene kuki. Niga mu wa gatandatu hari umunyeshure twigana yava Igihondi Imana yari yamuhaye ingabire. Mwigisha ariko arandika ifindo ataraye
mubwira afute je nahejeje gukora harya. Avuze ati kore mukanya isase aragiye kudepoza urupapuro. Waca naho ishuri gumye waca mw'ishuri arengana. Abanyeshuri bumvise ngo yahejeje ishuri ngo umwana wejo. None bakubwiye ngo izoheje wajyaye. Ko yamuhezagiye arayiheza byanka bikunda. Abanyeshuri bagomba ko abana babandi batoheza amashuri. Bagomba ko hoheza biwabo. Je navyo ntibikunda mugabo. Iwacu hari umuntu w'ishari nta wenzi mugabo. Mugo namuboneye mu vyakora. Umunyeshure yiga mu mwaka w'icenda, umunsi umwe mu makaye yari afise yasanze ikaye imwe atayo mu gatondo. Arondera mu makaye yose asanga ikaye ikigwa kanaka ntayo. Turagenda ku ishuri. Mu kindi gitondo c'uwundi munsi avyutse asanga nyakaye iri mu zindi kaye. Asanga impapuro zose zanditse ko ivyigwa yari yamaze kwandika nta na rumwe ruriyo. Ziratabuye zose. Aravye neza hirya asanga handitse ngo mbega aho wipanga ngo uri kuriga abana banje bicaye wiga ngo ushike kuki. Wono umuntu wiki wishari. Inyuma y'ayo majambo nagiyemo nabanzanira ayo makaye n'ayo majambo ndaraba tigenda mwihangano ushishikare kwiga ushishikare gusenga. Inyuma yaho bonengera baraza mu kindi gitondo bambarira tega amakaye yose twayabutse. Kaye zose isazira yonga. Tigenda mwihangane dushishikare gusenga. Ema abakozi b'Imana ni hatari. Mu kindi gitondo c'uwundi munsi bavyutse basanga ikaye zose zagarutse. Nzanamenya teke gisagara kirimwe ishari. Uyu n'umuntu w'ishari yakoze ibibi. Nariko ndavuga rero ati umuvyeyi w'ishari agomba ko abana biwe ari bo baheze ishure gusa aba bandi bayacire hagati. Ntibikunda ivyo n'ivy'iwawe. Abantu b'ishari bagomba ko ivyaba ari vyo vyotera bija imbere gusa, ariko ntibikunda n'ivy'abandi reka bitere bija imbere kuko imigisha si uyitanga. Nyene imigisha nta nzigagira. Amen. Amen. Nyene imigisha nta nzigagira. Ico ndamuzi ko n'abatamwemera arabahezagira. Muravyumva neza. Ahimvura abagororotsi n'abanyakibi. Umunyeshari yaba ariyo yaganze imvura. Yo. Ndakunda Imana iraza ubwenge. Yafashe ibintu vy'ingira kamaro gusumba ibindi irabijera. Jewe icimpa kujera ivyo mpamvya bukebuke. Na wewe ivy'ingira kamaro biri hejuru y'ibindi vyose kuko izi kwa abantu ingene bameze. Icira vyigumiriza. Ti hamwe imvura noyiha ntuze. Hariho ingo nyinshi, hariho amazone menshi, hariho intara nyinshi, imvura itohonyoyemwo. Kuko abantu barafise ishari. Izuba ikirarijera. Ndazi ko hariho abantu b'imitima mibi. Ndabahaye kujera izuba. Hari ahantu hoya amarijoro gusa. Reka ndarigumye. Twese ababi n'abeza buragoroba tukaza mu bitanda tukirenza kwa mashuka.
mugabo Imana itagira ishari hose burije, mu bakizwa no mu butarabakizwa bukira bose bagaca baryama. Mu gatondo umutwenzi ugatambika mu bakizwa n'abatarabakizwa hagaca habona. Aho bunyene mubona hameze uku, mu bakizwa harabona, no mu batarabakizwa hameze uku nyene. Vuge muti amen. Imana nta shari, na wewe ntukwiye kugira ishari. Reka mwene se atere imbere nk'umuzinga, reka abana biwe bige baheze, ubiryohererwe. Reka ntuzatunge, atunganirwe, niyatunga agatunganirwa nawe uzoshikirwa. Ega harya umuntu atunze ntaba yitungiye. None izo modoka twirirwa turagendamwo nizo twagutse. Zemva kuronka amahera gusa nza nipakiza muyo ngomba, sivyo none. None mfise inzigo, none wo kwipakiza muyahe? Ko ntafise amababa novuye murambi nkaguruka nkashika ngaha ku ntahangwa. Reka abantu batunge. Amen, amen, amen. Igisagara kirimwe abantu bishari ntigitera imbere. Abantu batera imbere, abanyeshari bagaca babagirira inzigo, ico gisagara barakivamwo, bagaca baza guteza imbere ikindi gisagara kirimwe abantu bafise imitima myiza.